muri kano kanya duhe mikro mukuru w'igihugu yishure ku bibazo byabajijwe. Ikibazo ca mbere cabajijwe kijanye no muhari Red-Tabara. Twabajije tuti mbega uwo muhari wakoze ububisha nk'ubwo hari ico woba wifuza urashikiriza leta? Mwakoze cyane. Navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye, muri bo hakavamwo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono, amazi akabashwira ajyamo bose bagasha. None uwo mwana barondera iki? Umuntu gufata akaja kwica bene gihugu aba ariko arondera iki? Wumva ahubwo yoja iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza bo bica babahora iki kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye. Umwana w'imyaka 3 bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki. Ahubwo umugwi iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba, barabonye neza ko imigwi iterabwoba asabanye politiki n'abicanye. Abo rero abarundi tutaviriye hasi ntimurondere ikindi, ntacyo bafise. None wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3. Sinzi ntacyo imigwi iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo tugwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi, ntacyo baba bafise avuga. None woja kwihaya ngo ndumwicanyi narishe umwana w'imyaka 2, narishe umwana ari mu nda, wowisigura gute? Nico gituma nibimaramare ntibashobora no kuja habona. Twaragiye gusaba umutwe wabo turazahura, umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca za kwica umuntu, umwana umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise. Jesse numva nko bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo abashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Mugabo murabona ntavyo bagiye, baja kwica. Murazi ko bishe mu Ruhagarika baragandagura abantu, barasuye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba. Abo bantu two bavuga gute? Abarundi n'abacira urubanza bonyene. Birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi, ndagatera soni. Mugabo tubashira imbere y'Imana, hajya nta kinanira Imana, hari higiye bazobona bibahurungukira ko batabizi. Mugabo duhanure abo babaha indaro, abo babagaburira, abo babaha amahera, abo babigisha igisoda kwica, babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda, babigisha kwica gukerera abantu. Twobahanura yuko bokwigenga ubuntu wo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro. Igihe cyose bazoba bagifise igihugu kibakingira, kibagaburira, kibaha amahera, kibaha ibigwanisho, tuba dufise ibibazo. Mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abene gihugu bagandagurika mu gihugu.
ikibazo kigira kabiri mwabajije ikibazo kijanye n'imbono ya kazoza ati hari umwizero uravye ingene abarundi ngo bari mu bukene ndagenda babwira mwese haguruka bene gihugu haguruka umusore inkumi umugabo umuntu wese agifisa amagara ducungerera igihugu cyacu ntidusubire mu byo twaciyemo ntituzisubiremo nibaza ko byazosesereje bihagije iki rero ntagire umuntu azosubira guca inkokora abajeje umutekano bamaze kuvyiyemeza twebwe turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Afrique Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose nibyo bihugu navyo bizoza kudufasha natwe muzi uko bizoheruka nimwumve hari abantu babogekerereza abariko bica abarundi nimwibaze ngo amakungara arasinziriye reka tubihe Imana hari n'igihe uzosanga abashigikiye imigwi y'iterabwoba bose nabo bacetse bivume imbere y'amakungu nje kibazo ca senere imbere yuko tuja ku kibazo ca senere yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu cy'u Burundi bafashwe bega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute ibyabo nimba ari byo mugabo kandi yanabajije ati mbega ngo abasirikare nabo ngo baranse kugenda ku rugo rugamba ati nabo baba bari hehe nagenda abwira icambere iyo uri kugwana n'umwasi hari ikintu bita guerre psychologique cyenda ashobora gufa none twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu none murazi uko muri Red-Tabara tumaze kubona abarundi bari aba muri Red-Tabara bari muri M23 tumaze kubabona none umuntu yambaye abarundi ntibasa hose none umuntu yambaye impuzi agaca avuga ngo nafasha abarundi none wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi bavuze ngo n'umurundi ucabibaza n'umurundi ariko aramwirabure yaba yaramuzungu acuvuga ngo yusiwe ivyo ni ibintu bisanzwe bavyita guerre psychologique ngo heraba twabafashe twabanesheje iyo ni ingwano urumva iyo migwi y'iterabwoba itegereza kubikora ico rero ntimuze murafatwa bayita guerre psychologique kandi rero urashobora kugwara mu mutwe ugasara iyo uza urumviriza ivyo umwasa kubwira ico rero naco muze muracitondera hanyuma rero muvuze mutare yabase kugwana igisoda kirafise amategeko yacu niyo wase kuja ko hari umuntu umurungika kuri garde agacaja kunywa inzoga arahana kuko kirafise amategeko umva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo novuga rero jewe ndazi yuko nubu wogenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline ugenda hari hose urumva n'abari muri Somalia urasanga bapfunzwe uje kuko hari abantu hamuruntu rero ivyo nta ushobora kuvuga ngo musoda ngo iyo yabaye mu discipline uba i Congo uba Somalia uba Central Afrique hose barahanwa kuko ni inteko ni imwe igendera ku mategeko rero hariho umuntu atigejeje neza ntucuva ngo urumva ngo ujya ngo bamuhanye ngo ko yase kugwana abarundi ndazi barakunda urunwa kurusha ukuri mugaragara ndabwire ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano mugiye muravyivangamwo ejo tuzaba civile muzobura abakingira igihugu reka kuza muri ivanga mu nzego z'umutekano kandi ivyo twamadusa n'abanye politike tubasaba kutivanga kugira ngo inzego z'umutekano zikingire bose rero ivyo bibazo birekera abajejwe umutekano uhanwe ntacaja ku muvyeyi wiwe mbe mwibaza ko ari hamwe muri je twe tuciga muri primaire umwarimu yaraguha inkoni ntiwaja kubwira ntiwanamubwira ko waharwa mugubu umwana bamuhanye kwishuri aciruka mama ibankubise ukazona umuvyeyi yirutse kubwira mwarimu umwana wanje bamukubise aho yovuze ati ahubwo mushire ku murongo wewe umuvyeyi gira kabiri underera abarundi turafise akantu ivyo vyose nakaranga mutima k'abarundi turiko turatakaza ariko turafise icizere turavye iyo tuvuye naho tugeze kure nibaza batangorana